umwasi arakubuza kwakira ukuri iyo abonye wakwakire naho akagusunikira imbere. Haraba ababwira ati uyu munsi mukuru ntimuwuhimbaze ntubaho, abandi nabo ati ahubwo rero ukuri ivy'imwe mu biri muri uwo munsi mukuru, ivy'agaciro biri muri uwo munsi mukuru muvyirengagiza, ahubwo muje mu mihangayiko. Abantu bakaja mu madeni bakagura impuzu n'ibindi vyinshi, ugasanga ni umunsi wo gusesagura, ni umunsi wo kwiyerekana, ni umunsi w'ubwibone, ahubwo ni umunsi wo gushira hejuru satani, kuko ari umunsi wo kwemeza abantu. Oya, birababaje. Père Noel n'ukuri ni kinyoma cuzuye. Kimwe ni kinyoma cuko Imana atari ihezagira abana, ahubwo hari ikindi kigo Imana twazanye mu miryango. Ico kigo Imana birababaje caje mu mashure, kuko turaza abavyeyi baraza bagashiraho amakado bonyene baguze, hako babwira abana babo bati ni twebwe ni musenge canke twasenze. Micro ni Tamaranton, behind camera ni Ibra Photograph Burundi. Murabizi sinzwe bikora neza, amasanamu meza, amavideo meza nkuko bibona mubona ko taco bibaye. Umwe wese mu cyubahiro ciwe turamuramukije, ahari hose aho uri hose uri kuratwumviriza turakuramukije, wakire indamukanye zacu. Abababaye, abafite ibibazo tubase mwihangane, abagwaye, abafite ingorane zitandukanye mwihangane cyane, mwizere Imana, musenge Imana izobikuraho byose bizogenda neza, mugire kwizera. Ono munsi dufite umutumire adasanzwe. No munsi turafite umutumire adasanzwe, umuvyeyi wacu, umuvyeyi wa benshi cyane. Ndazi muranezerwa nawe no tugomba tuganire ku bintu byinshi bitandukanye. Ntaravuga byinshi kuri we, atabyinshi mvuze ngo ndamwakire kuri micro zacu za Ecobus TV, hamara bibwira arabidondora. Turabakiriye muri Ecobus TV. Murakoze cyane. Yego, murashobora kwidondora abariko baradukurikirana mugere baramutse. Turabaramukije bariko badukurikirana. Amazina yacu twitwa Pasteur Alinde ho kubgayo, hama nkaba sanzwe ndongo ishengero kandi ari hagarikiye imbere y'amategeko gitwa Abundant Life Church. Nkaba umumama yubatse fise n'abana 4. Murakoze cyane. Mbe mwabaye umwabo mpasire kuva ryari? Haraheze imyaka 10 basengeye muri iryo bango ry'ubwungere. Murakoze cyane turabashimiye. Hama muri bino bihe dusanzwe turimwo turiko turitegurira iminsi mikuru ya Noel, aho twibuka igihe mwami wacu Yesu Kristo yavuka. Mbe mwe muvyiteguriye gute, bimeze gute hano kuri Eglise? Murakoze cyane kutugendera. Uyu munsi n'umunsi mukuru ukomeye cyane, kuko n'umunsi twibuka ingabire idasanzwe Imana yarungitse mu isi umwana wayo w'ikinege. Ni umunsi twibuka ingene Imana yiyumviriye isi mu gishingo c'uko isi hona, ariko Imana ikarungika umucunguzi. Nimba uno munsi duhimbaza ugupfa n'izuka rya Yesu Kristo ariho vyavuye agakiza, ariko nuko yabanje kuza kandi akambara umubiri mu mwana w'umuntu. Rero uno munsi turiko tuwitegura neza cyane cyane mu nyigisho, kugira abantu ntibitegure mu buryo bw'idini, ahubwo iyo ngabire bamenye neza ko itaje gushikira mu isi gusa, ariko yari itumbereye mu mitima y'abantu. Iki naco turashimana kuko hariho n'abagiye kuzobatizwa kugira ngo bavyerekane neza yuko biyemeje gupfana na Kristo no kuzukana nawe. Amen. Bisiguye ko umunsi mukuru wa Noel hari ibikorwa byinshi musanzwe mukora bitandukanye, bitari kwibuka gusa ujya munsi mukuru kuvuga ku mama wa Yesu Kristo. Ego, hano mu ishengero rya Abundant Life Church hari ibikorwa byinshi cyane bikorwa muri iyi minsi mikuru ya Noel, nk'igikorwa cyo gusangira hamwe. Twebwe twizera ko ishengero atari dini, ari umuryango. Rero nk'ishengero ryose tuzosangira hamwe nk'umuryango umwe, kuko hari abantu umwaka urindwi
uduhera si benshi mbwa barabaho ugasanga ntibaronse akaryo ko guhimbaza iyo Noel. Rero basi baronka akaryo ko kubikora mu rusengero nk'umuryango mu buryo bw'imwemwe. Hama ibindi bikorwa navyo na mabatisimu kuko aravuga ati nukuri iyi Noel Yesu Imana yararungitse ingabire idasanzwe umwana wayo w'ikinege kandi yaraje atumbereye imitima y'abantu. Nanje reka ndamushingira ntaye mwibatisimu. Hariho amabatisimu azokoreka ku munsi wa Noel. Ego bikuru ni ivyo, hariho n'inyigisho, hariho amakoraniro. Ni byiza cyane, numva bizoba bimeze neza cyane, numva mutegurira ibintu byiza cyane. Hama kuri umunsi mukuru nyene hari benshi batawemera, hari benshi bavuga ati yuko Noel nivyo abantu bishiriyeho ntibikwiye gukogwa, nta kamaro ntacyo bimaze. Mbe mwebwe mubifata gute? Abo bantu mubafata gute? Mubivuga gute? Icyo mubivuga mu bisanzwe hariho abantu batemera uyu munsi mukuru kuko bavuga yuko ataho wanditswe muri Bibiliya yuko Yesu atavutse le 25 Decembre. By'ukuri Yesu ntiyavutse tariki 25 z'ukwezi kwa12. Mugabo ni umunsi w'icibutso. Hariho umunsi Yesu yapfukiye kuko Yesu yaje mu buryo bw'umubiri kandi yambaye umubiri mu nda y'umukobwa yitwa Mariya. Rero hari umunsi yavutse. Uwo munsi rero utegezwa kwibuka kubera n'abantu basanzwe nabo bavuga yuko batibuka Noel. Hari umunsi bibuka bavukiyeko kandi ari abantu basanzwe, abantu b'intwari mu gihugu. Hariho iminsi tubibuka abantu bacunguye, abantu babaye abahizi mu bihe kanaka, turabibuka. Gute umwami w'abami, gute umucunguzi, gute umukiza tutomwibuka. Umunsi ukomeye cyane kuko nibaza ko Yesu ari hejuru y'amazina yose. Yesu ari hejuru y'ububasha bwose. Yesu niryo zina twahawe ryo gukirizwamwo kandi amavi yose hazogera amavi yose yatura ko Yesu ari umwami. Rero dutegerezwa kwibuka umunsi kanaka Yesu yaje mu isi akavuka kandi uwo munsi urahari. Sigitito si umugani wa Inarunyonga na Samandare. Hariho ijoro rimwe ryavutsemwo umukiza. Urabemeza neza ko uwo munsi warabayeho kandi utigezwa kwibukwa? Uyu munsi warabayeho cyane gose. Umuvugishwa yitwa Yesaya yabibonye imyaka 700 imbere yuko Yesu abaho. Hama turabisoma mu butumwa bwiza bwose yuko hari joro kanaka isi yabonye umwana adasanzwe, umwana w'Imana avuka. Turabibona, urabibona mu butumwa bwiza ko abungere bari baragiye hama babona inkuru z'abamarayika ngo ni muririmbe mwasiwe kuko umwana tuvukiye. Murabona mu ijambo ry'Imana abanyabwenge b'amajusi bakurikira inyenyeri idasanzwe hama bakagenda gusiguza ku mwami yitwa kwa Herode. Herode akavuga ati abanyabwenge bavuga ati biranditswe yuko azovuka. Ivyo vyose hama mu nyuma bakavyemeza, ya nyenyeri kabarongora bagasanga aho umukiza yavutse. Uwo munsi urahari, umunezero kuhimbaza. Hari benshi bavuga ati ujya mwana yavutse nububeshi, arafise se wiwe ntawe yavutse kubitangaza kujya, kandi ukabasanga umenga bafite ivyemezo vy'iwabo. Abo nabo mabwiye gute? Mu bisanzwe ukuri kutabesha n'ijambo ry'Imana. Rero biravana ico bizera. Twebwe twizera Bibiliya, ijambo ry'Imana ryanditswe haraheze imyaka myinshi cyane, ryandikwa n'abanditsi batandukanye. Uhereye mu isezerano rya kera, mu isezerano shasha, turabona neza yuko Yesu yavutse mu buryo bw'igitangaza. Ntabwo yavutse ku mugabo n'umugore, oya. Bibiliya tubwira ngo nkemu yera yamuteye igitutu hama Saminda, ahubwo Yosefu arashaka kumubengera mu mpisho kuko atigeze amenya Mariya. Hama Imana iramugendera, rero iramubwira ati ntutinye gutwara Mariya kuko yenda afise niyamwemu yera, azovyara umukiza ni Yesu Kristo. Rero twebwe twizera ijambo ry'Imana, twizera yuko kuva mu itanguriro gushika mu iherezo ari ukuri kuzuye. Yego, kandi ivyanditswe vyose mu ijambo ry'Imana ni ivy'ukuri.
mu guhimbaza no musi mukuru w'ivuka rya Yesu hari abantu benshi bavuga ni gufungura bakarya cyane bakanywa bategeza kwambara impuzu shasha bakora nyene ibintu vy'ibitangaza nyene vyo kwinezereza abo nabo mbega biremewe birakwiye mu bisanzwe ntaco vyari bitwaye ko uyu munsi mukuru abantu basangira hamwe abantu bashobora kuronka kwigurira gahuzu mu gihe babishoboye ahubwo birababaje gusa uwo munsi mukuru bayico gusa ubaye wo kugura amahuzu y'abana n'ayabakuze ukaba wo kurya imiceri ukaba wo kurya inyama n'inkoko n'ibindi byose ni kimwe umwasi ni igikoresho kimwe umwasi akoresha umwasi arakubuza kwakira ukuri iyo abonye wakwakire naho akagusunikira imbere haraba ababwira ati uyu munsi mukuru ntimuwuhimbaze ntubaho abandi nabati ahubwo rero ukuri ivy'imwe mu biri muri uwo munsi mukuru ivy'agaciro biri muri uwo munsi mukuru mu vyirengagiza ahubwo muje mu mihangayiko abantu bakaja mu madeni bakagura impuzu n'ibindi vyinshi ugasanga ni umunsi wo gusesagura ni umunsi wo kwiyerekana ni umunsi w'ubwibone ahubwo ni umunsi wo gushira hejuru satani kuko ari umunsi wo kwemeza abantu oya uyu munsi mukuru umunsi wo kubanza gutegura imitima tukamenya neza yuko Imana yarungitse ingabire idasanzwe mu isi kugira ngo isi ntizohone ariko ironke ubugingo budashira rero abantu bakwiye kuba maso cane gose bakavuga ati mbega ko Imana yarungitse iyo ngabire narayakiriye canke nimba narayakiriye by'ukuri ndayiha agaciro kayo hama bakibuka ko bakanabwira ubutumwa bwiza abantu bakamenya ko iyo ngabire yatanzwe kugira abantu ntibahone ahubwo baronke ubugingo budashira ivyo vyo gusangira kunywa agafanta gahuzu bikaza ari vyo twuhira ariko twabanje kwitegura mu mitima yacu murakoze cyane ndibaza ariko badukurikirana ariko baratahura buri kintu hama hari ibintu by'abana bavuga ati ngo Père Noël bikaba nyene ibintu birebire byo bivuze kwiki birababaje Père Noël no kuri ni kinyoma cuzuye kimwe ni kinyoma cuko Imana atari hezagira abana ahubwo hari ikindi kigo w'amana twazanye mu miryango ico kigo w'amana birababaje caje mu mashure kuko turaza abavyeyi baraza bagashiraho amakado bonyene baguze hako babwira abana babo bati ni twebwe ni musenge canke twasenze Imana iraduha amakado tubaha hama abana abavyeyi bakagenda bakagura amakado bakaca bazinduka bayatereka mu gicugu musi y'igiti ngo hariho ngo Père Noël ya depo ngo yashizeho ico ni kinyoma cane gose kandi se w'ibinyoma ni satani rero no mu minsi mikuru yitirirwa ivy'Imana satani arakomeza gukora akazana ibinyoma vyari bikwiriye bariko baradukurikirana yuko Père Noël ntazokiza abana banyu ivyaha bitandukanye canke ngo abaha amahoro canke abageze kure bakwiye kumenya ko Noël na ihurirana n'umwaka bakwiye kumenya ko hari Imana y'ukuri Imana nzima Imana imwe rudende kandi iyo Mana ari Imana y'abana Yesu yaravuze ngo nimureke abana baza hondi ngo kuko ubwami bw'Imana busa nabo rero abana bakwiye gukura bazi ko Yesu akunda abana kandi yasavye ko bamwegera abavyeyi tugashikanira abana bacu Yesu Kristo gusumba kubashikanira Père Noël ingabire zose duha abana twababwira ati wa wundi Yesu abakunda niwe yabibahaye atari ivyo abana bazokura bazi ko hari ikindi kintu cyitwa Père Noël kandi ataho canditse c'ikinyoma mw'isi n'abana bazotinda bamenye ko babeshwe ariko bavuge bati ubuzima bwo mw'isi n'ukubesha dusange turabivye ikinyoma abana tubarereye mu kinyoma bakuze bakure kinyoma hama mu nyuma bazobesha ibikomeye ati wa mwana kubesha ivyi watanguye kumwigisha kubesha azi ko Imana ibesha rero tube maso mu vyo dukora ntitukoporore ibintu vyo hanze ahubwo turabica ijambo ry'Imana rivuga abariko turera abana bacu murakoze cyane mwahuze turabashimiye byiza cyane kandi rero abavyeyi bariko baradukurikirana muratahura neza ko mudoda marabwira abana banyu mbe ni keki nobwira abantu batemera ko Yesu yavutse mu buryo bw'igitangaza cyangwa n'abantu batemera ko ujya munsi mukuru kwiye guhimbaza tukwiye kumwibuka umwami w'abami
ubutumwa bwa mbere ndashaka kubwira abantu batemera ko Yesu yavutse mu buryo bw'igitangaza. Ubutumwa bwa mbere ndashaka kubabwira nti mu bisanzwe umuntu wese akomoka kuri Adamu na Eva avukana umugera w'icaha. Rero nta mucunguzi twari kuronka mu bana b'abantu bava kuri Adamu na Eva. Agakiza kategerezwa kuva hanze y'ukomoka kuri Adamu na Eva, kuko uvuka ku mwana w'umuntu wese avukana umugera w'icaha, avukana icaha muri we. Rero Imana yategerezwa gutegekanya agakiza hanze y'ukomoka Adamu na Eva, kandi ako gakiza kavuye mu ijuru. Nico gituma Imana nkemu w'Imana yateye igitugu Mariya yavye mu buryo bw'igitangaza, hama agasaminda ku bwamwe yera, hakavuka umukiza, hakavuka umucunguzi. Rero bantu mutizera yuko Yesu yavutse mu buryo bw'igitangaza, nukuri Imana ibahumura amaso mumenye ko hari igitangaza cabonetse mu isi. Hari umukama w'amahoro yabonetse mu isi, kandi uwo yavutse mu buryo bw'igitangaza arapfa arazuka mu buryo bw'igitangaza, azonagaruka mu buryo bw'igitangaza. Ha mu bundi butumwa bugira kabiri nubwo kubwira abantu bavuga yuko uyu munsi mukuru tudakwiye kuwuhimbaza kubera utanditswe muri Bibiliya. Nivyo iminsi mikuru myinshi yari iminsi mikuru y'igipagani. Mugangire mbabwire bantu muri ko muranyumva baba Kristo, mbega hoho ivy'igipagani vyose vyohindukira bikaba ivy'Imana yacu, nivyoba ari icubahiro ku Mana yacu, nivyoba ari vyo gukura ubwatsi. Mu bisanzwe mwibuke ko no mu gihe ca kera iyo abantu bahishurirwa Imana y'ukuri bavavanura n'ivya kera vy'upagani bagakurikira iyo Mana. Jewe isengesho ryanje nuko ivy'igipagani vyose vyohindukira ivy'Imana yacu. Rero nimureke guhagarara ku bintu bitari vy'agaciro ngo 25 Decembre nibaho, ahubwo duhagarare yuko uwo munsi naho utabaho wa 25 Decembre hariho umunsi udasanzwe umukiza yatuvukiye. Rero uwo munsi ukeneye cibutso, uba 25 Decembre canke ahandi nta kibazo. Mugabe igikuru nuko twofata uwo munsi mukuru. Isi yavuze atereka igihe ubukristo ikanguro ryariko riraza, uko ryari rije kose, uko abicogeye babitahura bagafata uwo munsi. Reka uwo munsi duhuze umutima n'inama tuhimbaza Imana yacu yarungitse ingabire idasanzwe mw'isi. Imana ibampere umugisha. Amen, amen. Murakoze, muragize neza cyane. Turashaka mugira akajambo mubwiye abakristo bose bariko baradukurikirana biteguriye cyane uwo munsi mukuru. Twashaka kubwira abakristo bariko baradukurikirana biteguriye umunsi mukuru, tubabwira ngo uyu munsi mukuru ubabere akaryo keza ko kwisuzuma, kwisubiramwo. Umwana w'icangazi harageze igihe arisubiramwo, atangura kwibuka urukundo rwa se, araba hageze asanga ari ahantu habi. Rero muri uyu mwaka birashoboka yuko hari ikibanza kanaka urimwo utari ukwiye kukibamwo. Ibuka urukundo rw'Imana, usubire ugumbire umwana ariwe Kristo Yesu, usubire mu gikiriza c'Imana data y'urukundo, hama Imana ikugire neza. Kandi Imana yadukunze ikaduha umwana wayo w'ikinege. Ndiko ndabwira abakristo bariko baranyumva, Imana yaratweretse urukundo iduha umwana wayo w'ikinege. Natwe urukundo twokwereka Imana ni kubaho kubw'uwo mwana, kubwa Kristo. Imana yatanze umwana wayo w'ikinege, nawe wicikwitezeho no kubaho kubwiwe. Imana ibampere umugisha. Amen. Murakoze cyane, turabashimiye cyane ku kanya kanyu mwarutije mukemera kubana nacu, kandi turabashimiye cyane ku byo tuganiriye byose muri kano kanya. Murakoze cyane ku bw'iteka mwaduteye no kutugendera muheza giko. Turabashimiye cyane, turabifurije ibihe byiza n'imyiteguro myiza. Ego murakoze, tunifuriza bariko baradukurikirana umwaka mwiza w'ibihumbi 2022 n'umunsi mukuru mwiza wa Noel. Imana ibamezagirire. Amen. Murakoze cyane, turabashimiye bakunzi mwabanye nacu kuva mu ntango kugeza turangije. Mufite ikibazo mashobora kutwandikira muri commentaire, mufite ikibazo cyose mashobora kutubwira turabishura. Muragize neza, bye.